murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri. mbese abaseruko barakuroze ureze umuryango wawe gaconda uradutanga akanuka. umviriza ndakubwira bigitangura mwaraje kundaba sivyo ndabahanura ngo mureke kuja mu migumuko itagira mvura muranga. Vyahavuye bigenda gute? Waouh! Quelle bonne surprise matinale. Mukama. Umunsi wanje uza kuba mwiza. Mwiza gayego. Karibu kanyi. Karibu bro. Merci Gibe. Nkuri niteka vraiment kumva ko umunsi w'umuntu woba mwiza kubera jewe kanyenyeri. Muga abandi sinzi. Je n'ubu wanje Gibe sibyo none. Aya mara wewe mega si heza kanyi. Ako nona kumwishana kuri wa vraiment si heza. Basi ikibazo gikomeye gipangona. Sorry siko. Nishinze kugufyina kushaka. Nibwira habaye iki? Kipen kuri ntakubesha. Naraye nkanura ijoro ryose sinigeze ngo heka. N'umudipa. Vyagenze gute mwiza? Kuri kiwari udasinziriye? Ari gisare cane telefonye kimbwira ngo ntahebye ijyankete ya bwabwa ngo nzobona yimbwa yaboneye ku mugezi. Nibazi nk'ibyo wowe bisigura gute? Yo uko nyene kanye. Uruhagarara mu mutima ni wora. C'est pas possible. None nguzobana yimbwa yaboneye ku mugezi. Iyo ni menace de mort. Sindavyumva. Sindabitahura. Aho rero abakubwiye ko utaretse aduca kwica pe. Nanje nivyo natahuye. Yahejeje kubimbwira aho nyene acarako. Nta n'ikindi kintu yarengeje. None hoho. Mwije burashoye kumenya uwo muntu nyine. Eka. Gwakoresheje magic voice na numero yari mask. Gushika nisango sinzi ninde. Ataye umutwe sha. Biragoye. Mbebaje ico gipfu ninde? Ndazi. Franchement nukuri jewe sinarinzi ko ari umunanyanga kugeza kuri ugo gwe gwashaka kunyica. Kandi rero nta nugufyina vyari uzobaze Arise twari yaravyumvise vyose nta nugufyina ko arimwo naguke. Erega niya nka wewe kanye. Kagipereka. Wewe ntumva icyo ashaka. Nakeneye kubandanya enquête. Point très. Ngira bisaba ko banza ukabangira rero mugabo. Ugomvye kuvuga iki Kagibe? Ni en fait ndi wewe iyo enquête nabanza nkayihagarika gato. C'est pas vrai. Nana gato. Gipe. Na bimwe twayaga vyose tuvuga ingene ukuri kutamenyekanye bizovyura icuka kibi ndavyihoze ni uri kurampanura uko. None gashaka nyenyeri hakukuyizira. Ukiza gahanga da. Je numva ukiza gahanga kawe. Ubundi hoho basikanye. Kwakura abantu bazoguhabwa nandi ko byo nguma ndakubaza. Shagipe mu mwuga wanje nta rupfu rusumba kumbuza kuvuga ukuri. None basi ndakubaze we ntabwo bawumva. Noreka kubumva gute ndabumva nyene. Mugabo rero ndakubwire ikintu kimwe kimpumuriza gusa. Nuko nuwo nyene ya telefone. Cambona ko enquête yanje muteye ubwo bakonsumba. None gashaka utamuzi none wari we. Nawe nzi mugabo ico nzi ni kimwe. Nawe nyene ubwi wari karasha coba kwera yumvise ko kuri kugire kumenyekane. Ego mugabo urumva ko ashaka kugira nabi. None Gagibe. Aho nyene urashimitse no kumbwira ko noca mpagarika enquête. No, quand même. Oya. Basikanye. Si? Oya ntavyabasi. Ubanze basuma n'imisi wabiretse kugira ngo yibaze ko wabihevye. Emwe arahumba. Arahumba. Nzohemuka ivyabaye kuri burya bwato bimenyekanye n'ababikoze bahanywe barakarushwa. Urabona? Shi. Chérie, merci beaucoup. Aka kadushe karamfashije. Nabishoro nshobora kwibara. Ega nibisanzwe she. Umerewe neza. Nanje ca numva nduhutse. Ariko rero. Ndagusavye ndira gatabure kare vro. Ndicara ko kubera. Oya, eri kuri kuranyuza umwanya ni muremure. Nukuri ndakumvira akagongo kuntu guma wuna mu mwanya wose. None gashi. We nizibyo twasiye. Mu mahigwe no mu magogo. Ugwaye canke ukomeye. Byamara rero ndakugira ka massage nako. Sibyo?
ego mugabo ibyo kukuvunira umugongo nta vyariyo ahubwo niwe numvira akagongweshe kuko bagutegetse kuguma muri position imwe umanitse amaguru umva uwo murugo gasha hewe ibanga ribangirwa ingata nakuze numva iyo expression ubu niho ntahuye neza ico gisigura vra oh chérie aho nyene bandanya aho nyene comme ça wow ego wow ça fait du bien ok hewe entre temps rero comptabilité ya hôpital yaduhaye facture kandi bifuza ko twoba turariha tranche ya mbere n'abana beza vra barazi ko abantu bibereye mu bukene bw'amafaranga kwera bivuga urabizi gasha aha no kuri konti harera nta n'imeri isigaye ko mbaza ingene tuzori tekanashe tekanico naramaze guciyumvira bon waracyumviriye ko uryamye ahanyene neza cane ntegerezwa kugurisha ama-action yanje yose afise muri iyi sino nta kundi vyogenda sa shiri wanjye oya ivyo navyo nokwemera ubwo uribagiye amajoro waraye kurya izindi gira hagigeze ndavyibuka ati ndavyibuka cane none si wowe wavuze ko ubu turabi neza ya bebe gusa yego mugabo ya izine warayikoreye cane kwivamo numva umenga vyo kubabaza gose oya nta na kimwe aho bigeze dutegerezwa kuraba ikiruti kimwe sivyo none hoho urisiri kuboca bayaguha ubwo nyene oya ivyo ntivyokunda gipe twarabiyaze yambwiye ko nandika ikete ryo kumenyesha ko nifuza kugurisha uruhande rwanje bagaca rero barondera uwungurira tu vois ntambara aho nyene komsa umutaho uzocugumayo ahinduke nyene yo gusa nuko nyene bigenda gusa rero muri comptabilité ya hôpital uzogende kubabwira batwihanganire kuko sinzi ryari hazobone kuguriza action zanje kumbe rero birashobora gufata umwanya muremure canke ugasanga turagize imana bikihuta urumva habanza kuboneka ugura canke noneshe umva gute tugize bimwe vy'amaliste yo guterereza n'abandi nsimura mbona babigira ipupu shushu ivyo bintu birashoboka kuguca mu mutwe woma none gashaka vyanse oya twubikira nyene kandi nkaho usanga turaronsa yatari make sigaho umusore no kuvyiyumvira ahubwo dutangure guterereza nyene ku mwana wa mbere cyo bari barati okay basi ndabihevye oya bihebe nyene nta kwihamenyo y'abatwenzi bizoteba ariko bizokunda Toto utamanura Nibukiye muta Eshe muhungu Ramagare veterineri Niba nyarutse ndagufate neza uri umugabo kabisa ubikiga muzi kijya kintu wakoze cyo guterera mu gaco bijya bivume by'abarenge uraza amanyama yavyo uvuga bamwe batera umudugaro mu kiyaga ajya nyene warakoze kubereka ko rutitaha niba banze bakomijya mihimbiri narabahanye nyene kuko bararenza amategeko kuja kubuza abantu kwirobera ganuze biya nibibaho no kubakanya amatwi kugeza aho bazokumva ko bategerezwa urumva kubaha abaseruko uzozora batubwirira ko rutitaha kandi ko tutangana mutamba aho se ntahuye jewe ico nzi nuko atanumwe ari hejuru y'amategeko nta kindi hagize umuseruka tirigana uzozora rabe nyene ugahinyahira none we nubizi oya wanje suko wowe wese yagiriwe nikosa ntavyo kuranga ngo umuseruko canke n'umurengero hazogura itegeko gusa reka shatotoreka ahubwo bajya barengera uraba ubacira uguheranya navyo guhana abaseruko reka mwotsi reka nizi zoga zawe ucugumya ushaje usuzigumya none gato jewe bigade toto sinwarira nkunzu none gatoto udahagararira abaseruko ninde undazobahagarara mwotsi wewe ndumva yukuranjana ushaka ko nkoresha akamwana wa mama none abarengero bobo ntibagakoresha bo baritanaho na wewe ntugasamara umviriza uwo wese ahungabanije umutekano ikosa ikamwagira bien sinzoraba ngo nuwi wacu bibasha abana bubu mwabaye gute koresha ubwo bushobozi ufise sha umurengero wese avyuye umutwe uzurahonda
hama umuseruko nabavye umutwe ndoshingira gute urabe hirya wigire nk'utabibonye nta kaguruka karya kandi muta izo mpano zawe ndazanse nkoze uko kurambwira no bariko ndakwegera karambara abanyarusangi bose iwawe rero nta kintu kindi isarenguro badukoreye ugira uvyeyi bagitse none gamuta ugwira inyigisho ngere nkora akazi jewe amategeko narayize kandi yazi uwe nimba wize amategeko yo gukandamiza bene wanyu urasubira mu ishure warayobewe yego nuko nyene je nize gukurikiza amategeko yanditse waroze ntiyakaravye ibi ndakubwira uzobibona shaho ico kibanda cawe kigiye mu murengero kinwa camuzehe hakseme bongo wapi muta saza neza reka guturaga urwango John, jere haje nanywe kuri bitandatu. Mu nyuma haje igura 8. Kara kamara mazi. Areka je nayo bari 10000. Hako ndarubusa. Kunyota bifitiye. Wako ndanasobeje. John. Asha. Tasabye tureka ama blague base dusangwe nawe. Abari sawa reka. Icyo tuvuga byose tunyarutse. Hari ibintu mwampiye ntumye ntegezwa kurara ndabikuzo no musinga. Arise. Humura. Nta byinshi bari byo kuyumvira abaje. Nimba tugomba kwiyize nisira gukora neza. Ingingo ni imwe gusa. Gipe. Uriko wiyumvira nawe ko twosubira gushora amafi hanze? Ime. Voilà. Abagabo. Muraraba tore solution zishoboka. Dusubira ku exporta kwe. Yego kabisa. Hanyuma ifi zijabuke gute? Ivyo twende tuvyinjiramo. Yego. Twe dukora itangazo rihamagaza abashaka gukorana natwe iyo business. Gusa exactement. Ega niwe bazomenye ingene bazishika niyo bashaka. Yego tuzoro. Oya tuzoro. Ayo sangi nta mitahe minini abantu bafise. Tuba turugurura isoko. Nabare muri import export mu karere haza bipime. Yego. None gari uhavuga ko no mu karere atamahera abantu bafise ganuze. Aya na. Nubona ko namwamiye sasagariye ubugo. Nivyo. Amahera ariho. Turabitoye. None warubuze. Manakoze. Izindi gusura gufonctionner. Oya ngiye gusa. Aha. Uwo ni wa mbere yatwumviye. Oya. Ndagiye message na. Yo bakora n'ibisigo data wanje si gusa. Ninde? Ni Mariza. Mariza. Habaye. Inge piece jonte yeze guteresha yabaje. Mariza. Ndabona ari document muri Word. Yego. Nyarutsa kujugu. Nizere ko natere batagize urgence. Voilà. Ego irugurutse. Ibiki. Inge gato. Tubaride. Nyarutsa nawe. Hewe. Hemwe. Nikete cyo gusaba kugurisha amaxio yiwe. Uri umwana mubi vrema. Urazi suspense warudushizemo. Oya, sijewe yari. Ni connection. Erega nanje nakize ubwoba baje. Nawe utobubwira. Ariko jewe kandi bo yaje ndanatangaye. Mariza ashagusha amaxio yiwe bigenze gute? Oya je yari yanterefunya ambwira ko facture ya hospital ari nini cyane ba. Ni birero yanditse ko ashaka gusaba kugurisha amaxio yiwe. Moi j'ai capté. Umwanya maze mu bitaro ni munini cyane. On fait quoi alors? On fait quoi? On applique la procédure yihuta. Akindi. Bon, ukuvuga ucitegura communiquer yihuta. Uvuge action ko zingana na valeur yazo. Hama tuzidandaze. None. Bisigura ko Mariza inoti yozo yikora ko ari ko habonetse ugura amaxio yiwe gabaje. Aho naho ni cyane. Je nanje numva ari birebire basha. Ayo muhera nazomushikira vuba. Mashivyo. Pota nimba ari inza yandikuko. C'est que Benatieri bari muri urgence d'assaut. C'est la procédure. Kandi Mariza arayizi. Ça fait partie y'amategeko wenyene yasize. Ivyo. Ari, ivyo je navuga nivyo. Reka ahubwo nihutire kwa figyo tangazo. Ndabe ko haboneka vuba uguriye amaxio yiwe. Okay. ubwo bizokoroha mu kurindira kumenya uko bizogenda reka tube turasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe Condo ararahiye ararengwa ko adashobora kuvugira abarengero b'iwabo bapfunzwe mbega iyo nyifato yiwe muyakiriye gute mbega hoho iratahuritse gute
intererano z'uno musi tuzihere kuri Hatungimana Emery ava mu ntara ya Gitega muri commune Bugendana neza na neza muri paroisse Mugera yagize ati kubganje ego cyane inyifato ya Condo ni nziza cyane ati kandi ratahuritse ati kuko Condo kuba yanse gukora ibiciye ku bintu n'amategeko ni inyifato nziza cyane nk'umutware ati ico kibanza aragikwiye ati kuko naho ari bene wabo babarengero niyatinye kubabwiza ukuri ko atabashigikiye na gato ati kanatsinda murumva ko hahanywe bose ati rero bategerezwa guhana abakoze amakosa bisunze amategeko batavanguye umuseruko canke umurengero. Reka tuje mu Kayanza aho Richard nawe yagize ati ivyo Condo avuga biratahuritse ngo ibitakuraba uraba hirya ati kuko iyo umuntu yagiriwe n'icaha ntiwo muharira ngo nuko musangiye umugwi canke umuryango ati kuko bamuhanye aramenya iciza n'ikibi ati Condo rero n'umurongozi mwiza ati kuko atwarira bose ntacagura. Mbere Havyarimana aba igitega nyarusange yagize ati Condo uruvugiro rwiwe ruratahuritse ati kuba atovugira bene wabo ati nuko abona bari mu makosa cane gose. Reka ubonaho dusimbire mu ntara ya Bururi muri commune Matana aho Evariste Ndayikengurukiye ari ku mutumba wa Bihanga yagize ati inyifato ya Condo ni nziza cane ati kuba yase kuja kuvugira abarengero bene wabo biratahuritse cane ati kuko wewe ahagaze mu kuri ntariko araraba umugwi wabo gusa ahubwo abantu bari bakwiye kureka gushira imbere ka mwana wa mama bagashira imbere ukuri ati kuko nivyo bituma abantu batama mu njyane zidahera. Undi munywanyi yatwandikiye ni Harerimana Jean Paul ava mu ntara ya Muyinga muri commune Gashoho aho yagize ati Condo nabona vyanse ati kuko nta gushigikira inkozi z'ibibi zihungabanya umutekano ati kandi yari yaranabahanuye ariko bakanka kumwumvira ati rero nabareke babanze bishura ivyo bakoze ati nakare barayamaze bati inyanka kubwirwa yabwiwe nuko amasa atukuye ati kandi ngo kananira abagabo ntiyimye. Nirandekura Jean Paul ku mutumba wa Mwumba mu ntara ya Ngozi nawe yagize ati inyifato ya Condo yo kurahira ko adashobora kuvugira abarengero biwabo bafunzwe iratahuritse cyane gose ati nabareka amategeko akore bizobaha icigwa babone ko gukora amakosa witwaje icuri bitabuza guhanwa naho woba ufise wo musangiye iki canke kiriya ari mu bafata ingingo. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize muri kaminuza y'u Burundi muri campus Mutanga aho Pacifique yagize ati inyifato ya Condo ni nziza cyane ndayakiriye neza ati Condo n'umugabo w'inyankamugayo navugira muvumbi kumuvumba atabafunzwe bazira amakosa yabo nibahanwe n'ubutungane ati no mu kibano kirazira kuvugira umuntu ngo nuko musangiye umugwi canke intara ati kuko vyotuma abantu bijajara bagakora ivyo bashatse bitwaje ko bafise biwabo baza kubavugira. Reka intererano tuzigarukirize ngaha ubu naho ni wamwaye twasomera akabazo ku gice muje gukurikirana akabazo nakagakurikira mwumvirije ikiyago ca Brigadier Toto na Mwotsi n'ikihe cigwa mukuyemwo ndasubiramwo mwumvirije ikiyago ca Brigadier Toto na Mwotsi n'ikihe cigwa mukuyemwo akabazo murakumvise mukaba mufite ico mushikiriza nimutwandikire kuri yo nimero mumenyereye ari 61 ubusa 9 eka nawe wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp twandikire kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwacu arirwo rwa Facebook. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cya gice c'855 muri rwa rukurikirana rw'igikino murikira ukuri murakoze tuzoba dusubira. Cari gikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.